Hello everyone, how are you? My name is Joseph Nikobahoze. Ndanezerewe cyane no kubana namwe. Tugiye kwigira hamwe ivyigwa vy'icongereza. Tugiye gutangura mu misi mike cyane iri imbere. Imbere ko dutangura hari amajambo menshi mfisa ngora mu congereza. Nashaka ko twofashanya gutahura mu congereza neza. Nk'amajambo isombe, ibigoti, umukubi, umusoma. Iyo ushaka kubaza umuntu ibiro apima mu congereza mbega tubibaza gute, canke ijambo beside na besides, itandukaniro ry'ayo majambo abiri riri hehe, canke to begin and to start, ayo majambo nayo atandukanye gute, canke ijambo minute jewe nkiri kw'ishure numva bamwe basoma ngo minutes, abandi ngo minute, hariho nawe numvise avuga ngo minute. Mbega iryo jambo ryo barisomwa neza gute mu congereza? Canke ijambo doubt mu gifaransa tuvuga ngo doute, ni gute tubisoma neza mu congereza? Ivyo ni bike muri byinshi tuzobona. Turabahaye kaze rero, ntimwibagire gufyonda musi handitse subscribe canke s'abone, muce mwongera kandi mufyondere kuri kanya gakengeri kugira ngo ivyigwa byose tuzoba twashizeko muzoce mubibona mu buryo bworoshe. Iyi programa twayiteguye mu buryo bubiri canke mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere urimo abantu bashasha bazohera ku ntango mu kwiga icongereza. Abo nabo tuzobafasha kugira ngo bagihere ku ntango bacige neza bagihereye mu mizi, kugira ngo inyuma y'umwaka umwe gusa bazoba abahinga mu kuvuga icongereza. Birashoboka byose iyo muri kumwe n'umwigisha azi kwigisha neza, abimenyereye cyane, hama nawe kandi ukafisa umwete wo gushaka kumenya. Hanyuma uwo n'umugwi A. Umugwi B nabo uzoba urimo abantu bazi icongereza bashoboye kukivuga, ariko hari utuntu usanga tubagora, hariho n'ibintu usanga kutazi. Ivyo navyo tuzobishikako, tuzovyiga, kandi tuzokwiga na pronunciation y'icongereza. Mbega ni gute icongereza gisomwa? Nk'ijambo beginning benshi bavuga ngo ni beginning, ariko iyo uvuze beginning sibyo, ni beginning. Icongereza kirafise ama accent. Ivyo zose tuzobona amasinonime cyangwa ivyiteranwa, ama homonyme, homophone, eka nandi majambo menshi cyane. Ivyo zose ni ngaha nyene tuzobonera ngaha nyene na mwarimu Joseph. Hanyuma turatumiye abantu mwese mwifuza kumenya icongereza, duhereye ku badandaza, duhereye ku bakozi b'Imana, abakozi ba leta, abikorera utwabo, abarimyi n'aborozi, abanyeshure n'abandi mwese mwifuza kumenya icongereza, karibu cyane. Si ivyo gusa rero, tuzokwigisha kandi n'ukuntu interview zikorwa mu congereza, kuko hari ibintu mu ma interview utabizi, uri umukandida kuyoberwa muri interview. Ivyo byose tuzovyigisha, ingene umuntu ashobora gukora interview neza mu congereza. Tuzokwigisha kandi n'ukuntu abantu borondera ubuzi en ligne. Hari ubuzi bwinshi ushobora kwikorera wibereye muhira, bisaba gusa internet ukagakora neza cyane. Tuzobigisha neza ukuntu ushobora gusaba ubwo buzi ukabikora neza kandi ukakaronka. Amasite dusanzwe tuyazi, bamwe ndetse byaraduhaye n'ubuzi. Rero navyo tuzobibigisha kugira ngo mubimenye kandi namwe murondera ubuzi, kugira ngo ntiturondere gusa ubuzi muri leta, ahubwo natwe tumenye kwibeshaho gukora ubuzi buvuye n'ahandi. Hama kandi tuzobigisha n'izindi programa nyinshi. Tuzobigisha mu misi zoza, turateguye programa ya Excel, koza basha kwiga Excel, eka nandi makuru menshi atandukanye. Karibu rero mwese tugira mu icongereza, turanezerewe kubana namwe. Nkuko nababwiye, ntimwibagire gusonda banditse subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bizokomeye bibashikira. Kaze twigira hamwe icongereza. Murakoze cyane. See you soon.